Ndagize mwiriwe cyane mwaramutse ivanye no dukurikirana muherereye bakunzi ba radio television Burundi bwiza. Nitwa Ephraim Ndayizeye mu ntara ya Rutana, nishingiye kubana namwe iganiro cy'uno munsi. Mu kiganiro cy'uno munsi tuza kurabira hamwe uruhara rw'ugwaruka mu iterambere ry'igihugu. Kubiharuro bitangwa n'abahinga birerekana neza ko ugwaruka rufata ikibanza kinini ku bantu baba mu Burundi. Nagira nti ugwaruka tubwiriza gukura amaboko mu mpuzu, tugakora tukumva neza ko igihugu gikeneye ingufu zacu kugira gitere imbere. Ego ugwaruka turafise ingufu, tubwirizwa no gukora. Abakera barayamaze bavuze bati ushaka umubira abirakuye. Ntushobora gufita akazuza keza utakarondeye uyu munsi. Ugerageje kuraba muri iyi myaka aho usanga abantu batari bake bugarijwe n'ubukene, usanga benshi ari bagwaruka bafise ingufu rwabwirizwa gukora bagashikana kure igihugu cyabo, imiryango yabo, ndetse nabo bakishikana kure mu by'iterambere. Rero ugwaruka abana b'igihugu, kura amaboko mu mpuzu, mukore muri kuzerinze burya akimuhana kazi imvura yise. Ja mukivi utangura ukore, ntacyo bitwaye gutangurana dukufise, utsinda ubwoba, ubwiza umwete. Nimba uyu munsi uhereye kuri rimwe, ntacyo buza ko ejo ushika kuri gatanu, bigakurikirana mbere ukagera kure aho utarunaziga. Igikuru ni izo ngufu ufise n'ubumenyi wahawe. Ushobora kubona ko utangura urumwe bivanye n'ibyifuzo byawe, canke naho ukaja hamwe n'abandi, byose biva kwihangiro wihaye. Nimba ubona ko uri umwe woshika byoroshe, canke naho ubwirizwa kuja hamwe n'abandi mukagira umuvuduko mugatera imbere. Aho nari nkivuga ku ruhara rw'ugwaruka ubwabwo mw'iryo terambere. Ariko hari n'ikindi kintu naco gishobora gufasha mu gihe twamaze gutahura neza ko iterambere ry'ugwaruka ari iterambere ry'igihugu muri rusange. Ababijejwe canke ababishoboye bogerageza bagatera intege abo babona ko hari icyo bafise canke bariko barakora nk'umugambi w'iterambere. Babafate mu mugongo, kuko nivyo uburyo burashobora kubera intambamyi benshi. Twemeranye nivyo ugwaruka rurafise ingufu, ubumenyi n'ishaka, ariko ahambavu y'ivyo haba hakenewe n'uburyo butera intege abamaze gutsinda ubwoba bakaja ku kivi. Na kare abana b'igihugu twese dusabwa gukorera igihugu cyatwibarutse. Murakoze mbega mwafasha akanya mudukurikirana. Ephraim Ndayizeye ndabikebanuye, mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio television Burundi bwiza. Murakoze.